Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muhereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, badukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari irya nino ku mugabane wa Afurika, abari ngaha ku mugabane wa wacu nyine mu bihugu vy'ibiyaga binini, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urajya no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bikomeye cane bibandanya gushikira igihugu cacu. Abanyapolitike, abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD barayagiriza ko iriko iranyonya itunga ry'igihugu. Abategetsi bava mu mugambwe CNDD FDD bariko bariba igihugu atacamira. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye arongoye igihugu ngo niwe yategerezwa gukingira abanyagihugu, kubarinda no kubateza imbere, ariko ngo niwe ashigikiye abasuma bariko bariba igihugu. Abategetsi bo mu mugambwe bava mu mugambwe CNDD FDD bariko bariba igihugu atacamira. Abanyagihugu batubitse umukanda mu nda, ariko ngo ugasanga nibo bitwa ko ari abenegihugu, ari bene Burundi, mu gihe ngo abo bategetsi bo mu mugambwe CNDD FDD bariko barasabagirana mw'itunga ry'igihugu babandanya kuryiba. Amakuru dukesha radiyo Haguruka, amakuru rero akaba avuga ko umukuru w'ishirahamwe Oricom Gabriel Rufyiri yagize vyinshi atangaza inyuma yaho baboneye ukungene Uburundi, igihugu c'Uburundi kiriko kirasahurwa n'abategetsi, cane cane abo bategetsi bakaba bava mu mugambwe CNDD FDD, kandi ngo bakaba biba igihugu, mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe abiraba ntagire ico akora. N'abagerageje kuvugwa ko bivye itunga ry'igihugu ngo ntibakurikiranwa, bimera nk'akamizwe n'ingoma, kuko baba bava mu mugambwe CNDD FDD, ngo nta guhana, amategeko ntakora. Nyamara ngiyo ari undi munyagihugu ava mu yundi mugambwe, we baca bamuhana n'ingoga iyo agize ikosha rimugaragarako. Ibi rero biriko biragenda biva mu mugambwe CNDD FDD, ngo ni mu gihe ibwirizwa shingiro ryacu ry'Uburundi ritegekanya ko abo bategetsi kuja mu mabanga akomakomeye y'igihugu bategerezwa kubanza kwerekana amatunga bafise, kugira ngo batazonyonya itunga ry'igihugu canke ngo barye igiturire. Ivyo ni vyategerezwa gukorwa, ariko ngo ivyo ntibikorwa. Mu kudakorwa ni ukugira ngo bazoce biba igihugu, hama bazoje babesha ko ivyo ari vyo bari basanganywe, bagiye muri ayo mabanga babifise. Ni mu gihe umukuru w'igihugu ubwo yagenaga umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni, ngo yarabonye ko Bunyoni yariko aranyonya itunga ry'igihugu, amusaba ko yerekana amatunga ye, ariko Bunyoni yaravyanse, yanse kwerekana amatunga yari afise.
Ndayishimiye ngo naho amatunga ya Bunyoni kuri ubu ngubu yayafatiriye, akaba yarayagwatiriye hafi ya yose, Bunyoni akaba ata kintu na kimwe agifise ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo biraboneka ko Bunyoni naho yari yanse kwerekana ayo matunga, ariko ngo si we wenyine, ngo hari abajenerali benshi bakomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi bihagiye itunga ry'igihugu cose c'u Burundi, mu gihe abanyagihugu bo batubitse umukanda mu nda. Abo bo muri CNDD FDD bariko barasabagirana mw'itunga ry'igihugu cacu c'u Burundi, barishira mu mifuka yabo hamwe n'abaryango babo. Tuvuye kuri iyo nkuru ya Oricom nyine, aho basabaga umukuru w'igihugu gutanga insiguro no guhindura umukenyuro, agakurikirana abo bose banyonya itunga ry'igihugu n'abo bategetsi bo mu mugambwe CNDD FDD. Reka tuje ngaho ku nkuru y'igisata c'umutekano, ariko haravugwamwo inkuru y'umubabaro cane. Vyongeye kuyangara, ibintu vyabandanyije gukara, aho kuri ubu ngubu gushika mangaya hariko haravugwa abantu 30 bishwe mu kwezi kwaheze, ukwezi kwa gatanu kose abantu 33 baragandaguwe, bamwe baratowe ibiziga bapfuye, abandi basanzwe biciwe aho ku murango habona, kuko bararashwe n'igipolisi c'u Burundi, abandi bahitanwe n'ibitero vy'amagerenade vyabaye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu kwezi guheze. Abantu 11 batowe ibiziga batemagujwe imipanga muri uku kwezi guheze, abandi baciye baraswa. Ivyo bikaboneka ko rero ubutegetsi bw'igihugu cacu c'u Burundi bwoba hari bimwe bimwe bwinyegeje inyuma. Iperereza ririko rirashigwa mu mbere ko ryoba ariryo ryagandaguye benshi, bagenda batabwa muri yompi bakajanwa mu busho bw'iperereza, inyuma bakabahohotera, mu kubahohotera bagaca bacikana, mu gucikana ibiziga vyabo bama bagiye kubita irya nino mu gihugu ahantu hagiye hatandukanye. Ivyo nibiriko bigenda bivugwa kandi biboneka ko abo bariko barabikora boba ari abo mw'iperereza nyine, kuko hafatwa abantu benshi ariko inyuma ntibasubire kuboneka, ntihagire uwongera kuboneka bakabugwa irengero. Ivyo rero kandi bikaba biteye ubwoba cane. Abandi nabo biravugwa ko hari amatati y'amatongo, boba ariyo bapfuye, bakaba baragiye batorwa ibiziga, ariko ngo abo batowe ibiziga bapfa amatati y'amatongo ntabwo ari benshi cane ugereranije n'abo bakekwa ko baba baranyurujwe n'iperereza, akaba ariryo ribagandagura rigaca rija guta ibiziga irya nino bikama vyatowe. Hari n'abakenyezi bapfuye bishwe bahejeje gukubagurwa, bafashwe nyine ku nguvu, bakorewe amabi afatiye ku gitsina, hama boheza bagahita babagandagura, bakagandagurwa n'abo babagiriye nabi. Harimwo kandi abarashwe n'igipolisi. Igipolisi naco kiriko kiravugwa muri ayo mabi, ko abapolisi irya nino bariko bararasa abanyagihugu. Karorero ni umunyagihugu Dukundane Jean Bosco yarasiwe i Makamba muri komine Nyanzarake
kw'isoko ya Mukubano. Abandi nabo hari n'undi mupolisi nawe yarashe umuntu umwe mu gisagara ca Bujumbura. Aba bose rero bakaba bashika 33 baciye bagandagurwa muri ino ndwi, muri kuno kwezi guheze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.